Banyonyi wa Bujumbura TV ndabaramukije cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro canyu eto cacu Shalom akaba ikiganiro gisanzwe kivuga cyane ku bantu basanzwe bafise impano zo kuririmba mu bijanye no guhimbaza Imana. Uyu munsi twari dufise umutumire se akaba ari RIBIN NIBITANGA mukamuza kumva vyinshi ku bijanye na carrière yiwe canke n'umuzika asanzwe akora hamwe n'ikiteramo canke evenement ariko arategura mu iyi minsi. RIBIN turakuramukije. Ndabaramukije cyane. Kaze cyane kino kiganiro. Murakoze cyane kunyakira. RIBIN tukuzi nk'umuririmbyi asanzwe ari mu mugwi witwa Fasha hariho n'indirimbo asanzwe tuzi yitwa Yesu Kristo. Ivyo byose bigenda gute? Murakoze cyane. Nsanzwe ndongoye umugwi Fasha usanzwe ukorera muri association yitwa Tabita. Usanzwe dukora ibikorwa byo guhimbaza Imana no kwitazira kandi sanzwe nkora n'ivyanje n'indirimbo zibanje nazikora. Ego. Kenshi uyu muntu ari mu mugwi biba bisaba nyene yifatanye n'umugwi cyane. Iyo agiye gukora wenyene hari igihe ngo ntibifise igicapo ciza. Mwebwe ntaco bitwaye? Bisaba ubuhinga. Urabona ko iyo umuntu ari karakora birasaba ko akorana n'inguvu kandi akorana n'umwete. Uyo mwete rero si ngombwa ngo ukorere ku ruhande rumwe ariko uwo mwete urashobora kugabura kandi ugasanga bifise inguvu nyinshi. Naco bintwaye ko byose ndabikora neza kandi ndabitunganya neza. Ego. Kuri YouTube duheruka kuba indirimbo yanyu yitwa Yesu Kristo. Ni indirimbo mwakoze muri mwebwe mudafatanije n'uyo mugwi. Esperance mwayikuye hehe kubera iki ari mwatanguriye ko? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe muri Fasha ndamaze gusohora indirimbo zibiri. Narabonye ko ntoguma nicaye gutyo nyene nanje ndavuga ati reka nanje ku ruhande rw'iwanje ndabe ko hari ico nokora. Hama ndimvira ko nshobora gukora iyo ndirimbo Yesu Kristo niyo namaze gukora izindi ariko niyo ya mbere natanguye gusohora. Ego. Abisuka ko washatse kwipima uri we wenyene nta wumva ico Imana yagushizemo nawe. Ego nashatse kwipima nanje ku ruhande rw'iwanje ndabe ico Imana ishakako. Ego. Dusanzwe tuheruka kuyibona kuri YouTube nkuko nayemejeje kubivuga intumbero wayikoranye niyo yagize canke hari ikindi kintu ukiyipfuzako? Intumbero nayikoranye irike iragaragara mu bisanzwe ariko ndifuza ko ishika kure igafasha abantu benshi. Ego. Tugerageje kuyitagagura nk'abantu batarayibona ni indirimbo nziza cyane murashobora kwiraba kuri YouTube isanzwe iriko umuntu agejeje kuyitagagura niki yovuga ati ngo ndonde no ndirimbo kuba harimo ubutunzi bunubu. Mbo ubutunzi burimwo ni message iravuga ku buryo Yesu yitanze abantu turirengagiza urukundo Imana yadukunze ugasanga turiko turibaza ngo eske Imana irabaho ariko uri kuragerageza kuyumviriza urumva uburyo Imana yadukunze gatanga umwana wayo kinege akaza kudupfira nta muntu numwe ari kubishobora no kwisi hara no mwijuru harabuze umuntu numwe ashobora kwitanga kugira ngo Yesu Kristo azaducungura ariko Imana yo iremera iratanga umwana wayo ikunda cyane araza kuducungura. Message irimwo iravuga cyane kuri urwo rukundo iyo umuntu yicara ari karayumviriza kumviriza urwo rukundo Imana yadukunze arashobora gukuramwo ico ashoboye gukuramo. Ego. Murakoze cyane murumva ko indirimbo idasanzwe na gatoyi mukwiye kwiraba kuko urwo rukundo nigo rutuma abantu bagira ivyizigiro. Ego bakwiye kwiraba ahubwo cyane. Igiteramo canke evenement mwimirije yitwa encadrement des talents yo biteguye gute canke ni muntu mbere yahiki ihari? Igiteramo turiko turategura kuri uw'Imana genekezo rya 17 ni igiteramo gisanzwe tegurwa cyane mu gufasha izindi ngabirano z'abandi baririmbyi canka bari bo bose abamizisiye abacapa bazi ubugenegene butandukanye. Ico gicapo rero twaciyumviriye mu ntumbero yo gushigikira abo bantu bose bafise ingabirano zitandukanye kugira ngo nabo tubakuze canke bakure mu vyagakiza kugira ngo nabo bashobore kuzofasha abandi. Hari gihe umuntu aheka umuntu akaguma muheka akibagira ko uwo muntu yakuze kugira ngo nawe atambuke ariko harageze ko abandi nabo batambuka kugira ngo berekane ico Kristo yabasizemo. Ego. Ni edition ya mbere? No, ni edition ya kabiri. Edition ya mbere twayikoze mu mwaka uheze mu kwicumi ubu ni ya kabiri. Ego. Ubu intumbero yayo ni yahe ni hehe mwifuza kandi gushika? Turifuza cyane ko igikorwa caguka kandi kikaba igikorwa ciza gikomeye kandi abantu bakagishigikira kuko buryo umuntu umwe ntwigira inama. Ifoko abantu baza bakadufasha ivyo bikorwa n'ivy'iwacu kandi n'ivyabo kandi n'igikorwa c'Imana. Iyo turiko turakora ibikorwa by'Imana rero harakenewe ko abantu badufasha kandi bakaduterera ivyumviro cyane. Ego.
aba sinzi ko mu mwankadra abana canke ni nabahe n'urugero rwahe ni jene hasi yahe twankadra bose kuva ku bana mu myaka 12 kuduga abo bose turabakanda abo mwankadre na muri edition ya mbere iheze mubona hari impact yo kubiragira voilà hari impact nini ya cyane kuko nuba abantu baguma bidusaba mwatevye kubikora mwatevye mwacerewe ariko kubera uburyo n'imwanya usanga biriko biratugora turagerageza uburyo bwose twabikora yego nibutse neza vyaheruka nko mu kwicumi ku mwaka uheze nta mwaka urahera kubera iki mubigiriye ko gutya anye bo turabigiriye ko cyane kubera ko abantu barabidusavye kandi kubwo kwikorwa c'Imana twararonse na eglise shidutize kibanza ego sino iyo turiko turabitegura turaraba ikibanza dushobora kubikoreramwo bitwara uburyo twose sale urumva bica bitugora ariko ubu twararonse eglise ishobora kutwemerera ati mbo turabahaye sale muzokoreramwo hanyuma ibikorwa bibandanye bisha biratworohera cyane ego ni kuko ciza cyane twese dukwiye gutera intege kuko benshi barafise amatana atandukanye ariko badafise encadrement hari ahantu badashobora gushika biteguye gute ni bizoba ryari ico gikorwa nabivuze kizoba ikwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu ni dimanche hirya y'ejo hageze imyiteguro igeze he hageze cyane imyiteguro imeze neza ama repetition yaraheze abameze bahagaze neza baririmbye bameze bien ibintu byose biratunganije ego mwibutsa bizobera nigisabwa kugira umuntu yinjire bizobera mu Kanyosha ni muri commune Muha ku barabara rya 4 aho benshi bita ku Mbaho muri eglise yitwa Calvary Chapel mu Kanyosha ego kwinjira ni ku buntu ibintu vy'Imana twabihawe ku buntu tukegereza kubikoresha ku buntu ego wipfuza guterera cyangwa gushigikira kino gikorwa ko hariho benshi bazagishigikira bo bikora gute uwifuza gushikira kino gikorwa yo duhamagara kuri telefone ni nimero ya telefone ni 79 80 10 ushoje vuga mu Faransa hari abatavyumva ni 79 ni 80 10 10 ego nk'abaza mwiyo kuza cyangwa kurondera encadrement bariyandikisha canke nimwe mu basanga aho bari nimwe mu barondera bigenda gute bo abakeneye ko baja muri encadrement bariyandikisha hanyuma akavuga ati je ndakeneye ko mu ngabirano yanje mumfasha kugira ngo nanje ndabahomva naho nshika hanyuma tumaze kumwandika tukaraba ole y'abandi hanyuma buryo tukamupangira iminsi nawe azokorerako ego musanzwe mukora mu Kanyosha ariko umuntu wari wese ahari ashaka kuza umuntu ari mu Burundi no mu mahanga ashobora kuza mu Kanyosha tukamwankadra kuko turacakorera mu Kanyosha ni turava mu Kanyosha ngo tuje ahandi ariko uri mu mahanga wese arashobora kuza turashobora kumukorera encadrement hanyuma ibintu bikagenda neza cyane musa dusanzwe tubaza ko muri no mwishira hamwe yitwa Tabita Christian Association naryo niryo risanzwe bafata mu mugongo naryo muri kumukorana gute cyangwa niyo nyene muri rusangi mu bikorana voilà au fait murazi ko Tabita muri Bibiliya musanzwe mubizi ko yari umuntu afasha n'ubu turiko turafasha ugwaruka kugira ngo nago rushobore kwiteza imbere muri ibi nabiri Tabita ni shirahamwe dusanzwe duhurikiyemwe kuko Shine Stars ni departement imwe mu ma departement agize Tabita rero urumva ubu yasohoye yakujije Shine Stars irageze nayo ko ishobora kurera abandi bana Tabita iradushigikiye ni dufasha ibyo bikorwa byose niyo yadukujije kandi niyo iri kiradusuiva gushika ubu kandi niyo tugejeje aha turiko turakorana nayo niyo dusuiva cyane n'umurongozi wayo ku munsi w'Imana ni hazobari ego bisobanura ko bifashwe mu mugongo na Tabita uwundi muntu wese ashobora gufasha arahawe ikaze ego umuntu wese ashoboye gufasha icyo ashoboye cyari cyose mu mpanuro muri binabiri arahawe ikaze zoba ari tariki 17 ni dimanche y'inondwi nyene murahawe ikaze mwese kubashigikira kandi mwavyumvise ubushaka wese kubashigikira mu buryo butandukanye arahawe ikaze mwavuze ko imyiteguro igeze kure kandi abashaka kwiyandikisha nibaza ko vyaheze bazoca barindira yundi mwaka ku yindi edition ikurikira ariko ubunya abahawe ikaze cyane nabazoba baje kubashigikira ego abayandikishije nibo bazokora ku munsi w'Imana hanyuma hazosubira habe iyindi yandikwa kugira ngo abandi nabo biyandikishe hanyuma nabo tubafashe
ego none inyuma y'ico gikorwa niki mwamyiteze niki amarizita turakunda kuyabona no muri edition ya mbere twarayabonye ko abantu bari baje kudukurikirana canke gukurikirana ivyo bikorwa baradushimiye cyane ko ni initiative nziza burya ari gihe ugwaruka batubona turiko turagenda bakibaza ko atabintu dushoboye kenshi barakunda kubivuga ugwaruka rugiye muri biriya na biriya bakura izindi ngeso ariko hari wundi mutima ugwaruka burufise sinzi ko abantu bayisha babibona mu Burundi barafise ingabirano zidasanzwe kuba rero abantu gwaruka rwo kwiyumvira rukaja hamwe rugakora ibikorwa nk'ivyo ni intambwe nini ya cyane ku gihugu ndetse no mu bikorwa by'Imana ego inyuma yo kubankadra murafise ikintu mwamwiteze kubabona ko abo onye mwamaze kwankadra ni nk'igiki canke ubunye mi edition ya kabiri niki kindi muzoba mwiteze kubona cyane cyane ikintu kinini ya tubabona ko nuko ivyo tuba duhejeje kubabwira canke ivyo bahejeje gukora bashobora nabo kubibwira abandi bakabikundisha abandi gutyo abandi nabo bakabona icyo bakwiye gukora n'ubu turiteze ko abo turiko turankadra nabo bazogira ico bakoze ku bandi kugira ngo natwe tutazogira nabo bazibashike ego ni ikorwa cyiza cyane kubera ntimuri kumufasha abantu bice biherera ngaho gusa akuno bantu bace bagira impact ahatandukanye baho tubashimire cyane kandi tubatera n'intege mw'uyo mugambi mw'ivyo bikorwa byose Imana ikomeze kubana nawe murakoze cyane namwe twabasaba ko ku munsi w'Imana mwahashika turabahaye ikaze kandi murakoze cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye Imana ibahezagire cyane n'ubundi munsi muze muduhamagara murakoze cyane namwe banywanyi wa Bujumbura TV twari dusanzwe turi kumwe mu kiganiro Shalom nibaze ko mwaronse byinshi kandi niteze ko muzoja kubashigikira kumwe twese kugira uburundi kuko burafise ingabirano abarundi abajeune abatandukanye umwe wese afise ikintu ashobora gukora mu gihugu kugira vyo kuri igihugu kiboneke nyene ko dufise impano zitandukanye kandi dutunze mu buryo budasanzwe nkaba ndabashimiye cyane banywanyi wa Bujumbura TV mukaba mwari kumwe nanje muri kino kiganiro Shalom akaba ari kiganiro niteze kuno munsi mwamenye byinshi kuko nkuko mwavyumvise umutume twari kumwe amaze kubona ko abarundi canke abarundi kazi basanzwe bafite impano zidasanzwe kandi bakwiye gushigikirwa kugira bashobore gushika kure hama namwe nkaba niteze neza ko mukomeza kubandanya mubana natwe nkuko gushigikirana mukamwari kumwe na Yvonne Kamariza kuri micro hamwe na Scott kuri camera twatwaye mu kibanza ca Hesto Cafe muri ABC Breeding mukamwese muhawe ikaze murakoze